nivyo tuvuye mu rugendo ruhambaye rudasanzwe mu gihugu c'Ubutaliyano muri site y'Ivatikano. Muri urwo rugendo rero ubwa mbere twatumiwe na Nyenubweranda Papa Fransisko, yari yadutumiye mu ntumbero kugira ngo tube turamwiganira ingene ivyo Burundi vyifashe, nawe agire ico yotubwira ku vyo abona biri mw'isi. Icambere rero kwari kumusaba igisabisho guhezagira Burundi n'abarundi n'imigambi yacu, kuko umuntu nk'urya uretse yuko ariwe mwungere wa Eklezia Katolika ku isi yose, atwara niwe mukuru wa kiya gihugu ca Vatikano. Murumva yuko turavugana ibitari bike. Rero twarabanje turamwiganira ubuzima bw'u Burundi ngene bwifashe kuva dutanguye amabanga mu 2020, ingene ibintu vyagiye birahinduka. Turamwiganira yuko Burundi bari bazi kera ubu bwahindutse ari igihugu citekane, igihugu turiko turisanasana, na cane cane ko dukeneye igisabisho muri iki gihe. Turiko dusanasana imitima, hari imitima yakomeretse, turiko turasanasana, ndetse tugashaka nuko turema umurundi mushasha adafise agatima atari afise umutima w'urukundo no gukorera igihugu ciwe. Twaramwiganiye n'ibibazo biduhanze, cane cane ibibazo bijanye n'imibano n'iterambere, kuko naho umuntu yoba yera ku mutima, ku mubiri atera naho nyene ni ngorane. Rero mu bibazo biduhanze harimwo ibibazo bijanye n'ingo n'imiryango, usanga ingo zisambuka kuko n'ibibazo duhurizako bama bariko batwigisha mu ijambo ry'Imana, ibibazo vy'ugwaruka, ibibazo vy'abakenyezi, n'ibibazo vyo gusubiza hamwe kw'abarundi. Ivyo vyose rero nabimwiganiye, turabica hirya no hino, hanyuma nawe aragira ico avuze. Ubwa mbere nuko ashima ingene Uburundi bwifashe, yuko abikurikirana ko Burundi buriko burahinduka, kandi babona yuko dufise intumbero ibereye y'intwaro ibereye mu gihugu, kugira ngo abene gihugu bagirire icizere inzego z'ubutegetsi bw'igihugu. Yaratubajije ibibazo bitari bike. Mbere wewe twebwe aho tubona kugwaruka umenga ni ngorane, wewe abona yuko ahubwo Burundi buhiriwe ko bufise ugwaruka rukibangutse kugira rukore ibikorwa vy'iterambere, ko hariho ibindi bihugu bamaze gusaza usanga batagikora cane. Hanyuma rero muri ico kiyago nyene, uretse ko yashimye ingene Burundi bwifashe, twaraganiriye n'imibano hagati ya Eklezia Katolika n'inzego z'u Burundi z'igihugu. Ndamwiganira yuko turiko dukorana neza cane. Eklezia Katolika y'u Burundi ifasha cane mu vy'imibano, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye amagara y'abantu n'indero, kandi yuko ariyo Eklezia Katolika yafashe iya mbere, ariyo ifise amashure menshi, ibitaro vyinshi. Ivyo vyose akaba yarashimye. Hanyuma turongera turaganira no kubijanye n'ibiganiro hagati y'amadini. Twarimwiganiye navyo ingene mu Burundi dufise ibihe bibiri mu mwaka, mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 12, duhurira hamwe turi amadini yose, turi imbere y'Imana dusenga, twongera duhimbaza Imana. Ivyo rero vyaramushimishije navyo cane, kuko yavuze ati tubimenye yuko naho tutoba dusangiye amadini, naho tudasangiye ukwemera, yuko twese turabavukanye, turabana b'Imana. None rero ateye intege abarundi kuri ico gikorwa, kuko yasanze nyango Burundi ni nk'ubwa mbere vyaramunejereje cyane, igihugu ca mbere. Aravuga ati no mu Bayisilamu nawe nyene ahora agenda kugira ngo bagume baganira, kuko nabavukanye. Ico nico ca mbere yaciye avuga ati bose babimenye
yuko twese turi abavukanyi mu budasa bwacu, none rero ko ari vyiza ko twokwama turi kumwe. Narongeye kandi ndamwiganira ibijanye n'imigenderanire nyene ya Eklezia n'u Burundi, ndamwibutsa yuko muri Afrika icicaro ca mbere ca Eklezia Katolika muri Afrika catangwa ari mu Burundi mu 1932 niho bashiraho userukira papa hano mu Burundi. None rero ko muri uwo mwaka tuzohimbaza isabukuru y'imyaka 60 y'iyo migenderanire, ndetse tuzoba tunahimbaza mu mwaka uza imyaka 125 iheze Eklezia Katolika ishashe ngaha mu Burundi, ubukristo bushashe ngaha mu Burundi. Rero ncambonera akaryo ko kumutumira ko yoza tugasangira uwo munsi mukuru uhambaye cyane w'iryo sabukuru. Imyaka 125 ni imyaka myiza yuzuye, ni imyaka 60 nyene ni imyaka yuzuye y'imigenderanire. Rero narashimishijwe nuko yakiranye n'igishika cishi ayo masabo yanje, aca arambwira ati mugabo w'umwaka yaramaze gufata izindi ndinganizo ku buryo avuga ati mu mwaka uza 2023 nzoca nza, kandi ndavyanditse ko yaciye avyandika, yerekana yuko yavyakiranye igishika ciza, arifuza kubona Uburundi kandi aradutera intege twese. Rero ico kiganiro cahejejwe n'umuhezagiro, abo twagendanye bose arashobora kubaramutsa, arabahezagira, arabana akaganuke. Rero twavanye adusavye yuko twabandanya tumusengera, yatwemereye ko adusengera, aguma adusengera, natwe aradusaba ko twamusengera kugira ngo umwaka uza uzogira gifise amagara meza ashobore gushika mu Burundi. None rero namwe abarundi ndabashikirije umuhezagiro wa Nyenubweranda Papa Fransisko, kandi yaratwemereye kuzoguma adusabira, natwe abarundi tugume dusaba tumusabira, natwe twese twisabira. Ntejeje uwo mubonano na Nyenubweranda Papa Fransisko, twaciye tubonana n'umunyamabanga wa leta, kuko nabwiye yuko Vatikano uretse ko ari cicaro gikuru ca Eklezia Katolika ni n'igihugu gifise leta. Umunyamabanga rero wa leta navuga ko nawe ameze nk'umushikiranganje wa mbere, twarashoboye nawe kuganira nawe, rero tukavugana ivy'imigambi y'iterambere Eklezia Katolika ivyikora ngaha mu gihugu cacu, atubaza yuko biduhimbara, turabubwira yuko bimeze neza cyane, dukorana neza, mbere dushima cyane ingene Eklezia Katolika yamaze gufata iya mbere mu iterambere. Mbere baca banavuga bati mu minsi heze harabaye agatosi hagati y'abanyepolitike na Eklezia Katolika, bati none ubu uvyifashe gute? Hanyuma turabubwira ko no munsi bimeze neza, mbere yuko amaparuwase ari yaguma ariko arafasha kugira ngo nk'ugwaruka rutera imbere, ugwaruka rushobore gukora ibikorwa vy'iterambere. Caritas Burundi murazi yuko ikora cyane mu bijanye n'iterambere, turabinezererwa twese hamwe, kuko twabonye yuko imigenderanire imeze neza. Hanyuma rero barabandanya bakatubaza n'ibindi bijanye n'imigenderanire, ingene yifashe hagati mu karere, ingene amahoro yifashe mu karere. Turabasigura yuko mu karere ibintu biriko biragenda neza, tugifise gusa ikibazo cyaho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko ariyo kubandanya dusengera, kandi akarere ko twese twiyemeje ko tugiye gufasha ibishoboka byose kugira ngo aho karere nako gatekane. Hanyuma rero